Burya n'umumbwira ati Imana ndayisaba ikintu. Novuga ati Imana umuntu agira umutima wo kwica uwundi mugenzi we akanamwica. Ego. Ture kujya vyiyumvira ntabikore. Ujyanye abantu benshi bariyumvira kwica mugabira bagora gukora. Abantu benshi biyumvira kwica ariko bikabagora gukora. Ibaze rero umuntu yiyumvira kwica akica nyene akica umuntu nyene akagenda. Nkawe tubona uri muzima ugasanga ari umuntu akwishe vre muragiye. Je nobwira Imana man umuntu yiyumvira kwica umuntu akanamwica. Muzamubabarire. Ibaze nk'ubu umuntu agwaye isumu ujyanye twema baduha amashano tukikawuki. Ibaze nk'ubu mpaye ishano nkacinja kubaza wayimpaye nkaca ndakumenya. Hari abantu batiyumviye. Cyari wabishize kuri starting no nk'umuntu utarimye ukaca wifuza kumukuraho. Twese twagiriwe ubuntu ni Imana. Imana iratugirira impuhwe. Uzi bimuka twama twabonye hariya muri centre ville ugakura amaso ukavuga ati none je nahaye Imana iki koko kugira mendi muzima duhure n'abantu bakambwira ati star boy you look so good ukumvura nezero kubera ko Imana niyo yakugize icuri rero kwica umuntu siwe wamuremye ni waruzi yuko azonabaho urumva n'ibintu vyiwa fisi nta nubwo uza gusigaranamo n'ikintu na kimwe bikwisi y'Imana ubundi twese tuzopfa twese turi banya kwigendera atireri yisisi wa ujya anyu utarabura uwiwanyu utarabura umuntu ukunda ubona yuko urufu goroshe jewe naguma mbona abantu barapfa nkabibona ariko umunsi nabura umuntu nkunda mvuga ati no muntu twamana no munsi wa mbere nabonye yuko urupfa ari rubi vyatari. Yes, reka ndabaramutse nongere ndabipfuriza ibihe vyiza. Wewe uri mu bihe bitari vyiza. Wewe ugwaye, wewe uri mu bitaro, wewe urahatandukanye, uri muri condition zitameze neza, ufunzwe, uri mu bibazo. Mwabantu mw'Imana irababona ni mwihangane cyane. We na ukomeye, uri muzima. Shimira Imana ko turi mu mpera z'umwaka ubugira kandi turi muri December uca turangiza umwaka. Umwaka wo gukora cyane, umwaka no gukora gose. Rero nabazaniye umuntu nkuko mayibanye mu gapande gatangura. Musanze mumenyere ni Star Boy the Sheep. Yo wagwan yiti ntama. Ni wari kuri mikro ya kabiri, mikro ya mbere nayo ni jewe ni Raja muramenyereye mwamaze kumenyera no munsi. Star Boy bimeze gute? Ibana meze fresh n'ukuri kw'Imana ndashima Uwiteka. The Sheep. Bujyanye umuntu yoshima. Bujya nawe ugwa urashima kubera ko hari abagwara ntibagaruke. Ntibagaruka hari n'abagwara bakagaruka. Impera z'umwaka nazo ziba zikaza mutaho. Ziba zikaza raho bahisumu ugasanga umuntu aritavye Imana mpuze umuryango wabuze. Arumupeti bita Boy yitavye Imana. Yari inshuti yacu bamuhaye isumu. Isumu man. Umuntu yarimwe n'Imana akaca yifuza kurema mugenzi, akaca yifuza kwica mugenzi we. Isumu? Isumu agaca afatana no kugwara ataragwaye. Ibaza ico kintu vraiment. Kandi ivyo bintu biraharawe mwino minsi. Buri mu mpera z'umwaka Imana yadutegetse kwica abagenzi bacu. None kubera iki abarundi basigaye bari professionnel mugu burya je sindakamaze mugu je burya anye avuze ati burya naho Imana igirira ikigongo abantu burya mwicanye Imana nahito mubabarira no vuga ati nukuri murambabarira ariko sinagira mvuga ikintu kibi kugira bigende uko burya n'umumbwira ati Imana ndayisaba ikintu novuga ati Imana umuntu agira umutima wo kwica uwundi mugenzi we akanamwica. Ture kujya vyiyumvira ntabikore. Ujyanye abantu benshi bariyumvira kwica mugabira bagora gukora. Abantu benshi biyumvira kwica ariko bikabagora gukora. Ibaze rero umuntu yiyumvira kwica akica nyene akica umuntu nyene akagenda. Nawe tubona uri muzima ugasanga ari umuntu akwishe vre muragiye. Je nobwira Imana man umuntu yiyumvira kwica umuntu akanamwica. Muzamubabarire. Ubundi wica umuntu utaremye kugira ushike kuki. Kandi ibintu byo gutanga amasomo vyagwira. Ibaze. Nanje ngo byagwiriye mw'abantu byagwire kandi munamenye yuko hariho n'uburyo bw'umuntu agwaye isumu urashobora kumenya wayiguhaye. Ibaze rero nk'ubu biriho. Ibaze nk'ubu umuntu agwaye isumu ujyanye twema baduha amashano tukikawuki. Ibaze nk'ubu mpaye ishano nkacinja kubaza wayimpaye nkaca ndakumenya. Hari abantu batiyumviye. Cyari wabishize kuri starting no nk'umuntu utarimye ukaca wifuza kumukuraho. Twese twagiriwe ubuntu ni Imana. Imana iratugirira impuhwe. Uzi bimuka twama twabonye hariya muri centre ville ugakura amaso ukavuga ati none je nahaye Imana iki koko kugira
ndi muzima duhure n'abantu bakambwira ati Starboy you look so good ukumva uranezerewe kubera ko Imana niyo yakugize icuri ngira ni jaruzi ariko hari abantu ugasanga baramugaye iki kavuga ati none Imana kubera iki ntandukanije n'ujya ariko Imana irafite ukuntu izikora ibintu byayo tudashobora no kuyinjirira rero yumvire ko icyo umuntu si we wamuremye ni waruzi yuko azonabaho urumva n'ibintu vyiwe afise nta nubwo uza gusigaranamo n'ikintu na kimwe ibaze hari nabiharaje ugasanga no munsi umuntu araguha imitungo ugasanga hari n'abavyeyi babigira je mfise umwigeme yaje kumbwira ati jewe nari hanze ndaha abavyeyi banje bankorera imirimo bangurira amazu amaparcelle agarutse asanga umuvyeyi we n'umuonkre wiwe ibintu vyiwe barabimunyuruje shika nanje kwitwara baramubwira ati umviriza reka tubireke ivyo kebanayo kebanayo sibero zibari byose dupfa kwinjiramo ariko tuba tubizi umuntu rero ugira umutima mubi ubona yuko kwica umuntu bisanzwe ukuri je no saba Imana ntizokubabarira turi kwisi y'Imana turi kwisi y'Imana ubundi twese tuzopfa twese turi banya kwigendera atireri isi siwa ujya anyu utarabura uwiwanyu utarabura umuntu ukunda ubona yuko urufu goroshe jewe naguma mbona abantu barapfa nkabibona ariko umunsi nabura umuntu nkunda mvuga ati no muntu twamana no munsi wa mbere nabonye yuko urupfa ari rubi vyatari ibaze rero kaza mu muntu ngo yahishano urazi kwicwa n'ishano mwana wotuma wicwa n'ikindi kintu ngo birababara ishano wotuma wicwa na malaria kubera ko malaria ni ikintu cizana bivanye ngira no gufungura nabi canke n'ibindi bintu n'uburuhe uburuhe bazire kwicwa n'ishano wahawe n'umuntu akakurungira nkagwa nkakuminga ndaguhaye wangushire yakiranya ufise inyota kandi wish abantu babona kwica ko ari ikintu cyoroshye Starboy mani jewe nubwo nyica ni muri kurankurikirana ni wanyica ari naho uzosanga ivyo mfise atavyo ushobora kumenya ukuntu bingana nta kimwe mu vyo wanje uzosigarana nukuri kw'Imana ariko kwica nukuri bantu b'Imana dusengeranire igihugu cyacu cy'u Burundi ni igihugu cyahezagiye kubera ko bakubwira ati igihugu cyacu cyo mu Burundi ni ciza gute je mfise umuonkre yambwiye ati je nabaye mu Barabu mu Barabu niho hantu hambere hagoye kuba kubera ko nta muyisira amashora kubana n'umukatolika nta muyisira amashora kurongorana n'umukatolika kirazira mu Burundi mu mizirima ararongora umukizwa mu mizirima ararongora umukatolika kandi umukatolika karongora iki umumizirima donc tuni society imwe nabyo kuvuga ati mu madini ngo turakumirana ariko mu Barabusha uri n'umukatolika bo barakwica hari ahantu utanagera ntunahagera bananakwica bien mugabo je nshobora gutongoza mu mizirima gukundana no mu mizirima ntacyo bitwaye mu mizirima ne kunkunda jewe ntacyo biba bitwaye kumva twego ubuzima bw'iwacu atashyo buraryoshe keretse ko sometime hari ibindi vyitereramwe ariko ubuzima bwo mu Burundi vraiment buraryoshe cyane yego ya buraryoshe ubuzima bw'iwacu buraryoshe kandi bumeze neza kandi turi no mu gihugu ciza kiryoshe sometimes nubwo ari byo bindi biguma vyitamo umwarabu arakwereka ko agukunda atagukunda ukamukorera akazi neza karyoherwa ugahagenze kwa guhereza inoti cyo wakoreye niho ubona ko ari umubaye niho ubona ko ari umugome abarabu bafise donc urukundo rw'uburyarya yeah of course kubirabura ariko kubirabure bafise ivangura kubirabure n'ibindi bihugu ego Starboy by the way tukiri ngaho nyene tukiri ku vy'ubuzima n'ubuntu mwino misi hariko baravuga kuri kuravyibuha cyane mutaha ubundi je nama mvyibushe ngo bayeho neza ubundi jewe nifitiye ikibiri nubwo mba nshonje ndaninganira kuje no muri internet abantu baravuga ati none wewe tugi ibiharage birimo amabuye mugabo wewe bigenda gute ubuntu bw'Imana je ko kuva mu windi gushika ndangiza amashuri namye niga muri internet kiretse university ariko ayani mashuri yose namye ndayiga ndi muri internet neza cyane nifite n'umubiri wa mama niyo mpamvu ndanakunda mama cyane unakoze kuri mama no kwica kwica umuntu ariko sino kwica mu buryo bwo kukwica ngo ucupfa nyine urangire ubundi no kubabarira ukoze kuri mama ntago koza kwa gakofe gatati no mama suko kirazira ariko kukwica nabyo noshobora abandi naho kazamba ko bavuga ati ngo no munsi ngo aba journaliste cyaba promoter ngo turiko tuvyibuha cyane kurusha abasani none abasani none batavyibushe baraba ico kintu cyo bagituma batavyibushe ari umuntu yari yapostinze ni posting ifoto Mungu aba journalist ngo musikaye mwambara neza ngo kuruta nako nagira ndagaje ndavuga ati none umuntu wese afise ukuntu yorganiza ibintu vyiwe afise ukuntu afungura ushobora gufungura ikijomo kikakugwa nabi kikugwe nabi gihebe uno musitayiro 6 nafise ikibazo
Tyro 6 beka ndakigire ko ngo kandi arakomerewe mutaha. Tyro 6 biriko biravugwa yuko yoba yanasaze yanaturubuye kubera iki biriko biravugwa yo namakuru ariko aratembera. Kandi Tyro 6 n'umuntu twari dukeneye muri industry. Bivanye ngo nuko ngo yoba kubita kajya kantu kuko tukabona nuko yoba kubita kajya kantu kamwe yanzoga bamaze iminsi bavuga ati irakorera n'aba bantu. Bimaze iminsi bitameze neza ryari bavuga ati mudutabare mu carama umuhungu wacu ntagira ikibazo. Kandi arakomerewe. Yaratanguye gukora challenge atambaye yambaye ubusa. C'est vrai? Yaratanguye gukora challenge ngo yambaye ubusa. Ivyo navyo nabo. Ivyo biravugwa. Ubundi ubwo cemba nibere hari yanyi za Rohero za Nyakabiga ya mbere. Amakuru ndayamenya bukebuke. So nimba rero twebwe twambara tukabera. Tubayeho neza tukavyibuha. Kandi kubegwa si kugira ibintu vyinshi. Kubegwa ni kumenya ati je mbega ndumuntu ki ndi mugufi ndi muremure. Nambari bimeze gute. No muzi turamaze kubona hari umuntu hari mugufi usanga istire yambaye itamubera. Ni style yo kwambara ari mugufi kamubera nanje muremure ugasanga nimbereye. So nimba bishika tukaba twibereyeho neza ta kibazo niba tureke twivyibuhira. Ubundi nta mutima mu buhari. N'ubuntu bw'Imana. Kuri twimereye neza. Turakundana hagati iwacu sinaho bishuka sanga uri ntakunda uri biramusha uye muri benshi naco biba bitwaye ariko meze neza hagati aho je meze neza wana kundi kundangwa nakantu keza twatangwe tuvuga amajambo menshi niko twimereye buje kubera gashapo nivyo dukora ibintu bimwe tubibayemwo cyangwa nabwiye ati je unciye ururimi uzobunyisha neza none wacu ururimi duca bigenda go kandi ariko nukunyene mvuga kuri mikro ubuzima busanzwe nikometse kandi ariko rudutunze je nkoresha umunwa cyane no mu buzima busanzwe n'umuntu guma mvuga ndibuka kera muze ndiko ndavuga mamaci yarambwiye ati kuri ndurunga muze mwana ndambwira muze urikuna nikataza kuongea sana lakini unaona kuongea nivyo biriko birampa amafaranga kwa kuongea kwangu sasa birambeshejeho of course uje umuntu nyene hari gihe abakora ikintu meyo gasanga petit tape tugasanga biramubesheje akabaho neza cyane uje bavuga ati nta mwuga udakitse n'ubumara yaburakitse kirese wo kuroga gusa kirese wo gutanga amasumu kuroga amasumu guys nimureke nani promoter bahora bamuha amasumu nanje nkiba mu Cibitoke bankubita isumu gatatu mu kwezi ariko Imana yarankingi nimusubire jewe ubu mwihene gasop ubu jewe ndoce ndakubona mu gikombe Sare reka kubatera ubwo jewe uzogenda kuri make ndakubona mu gikombe karabaye jewe reka mugabo ucuna muzira aho yibera uco mubwira ati ivyo wankoreye nibiki je sinzona kuvuga nzoza none kaka byo wagira ugire nibiki dufiki aro ntashimye kuvuga kubera ko ndazi ntarabi biganiro mu Rundi nanaga telefone gatonya afise yabwiye mama wanje ngo rega bari abahungu ngo warabahungishije barabahungishije ngo batonya bawe bari ngaho turababona none ubundi kandi ugasangana umuntu wa hafi y'umuryango wacu ibatse iryo jambo karivuga utwe bumva twarahunze kubera twibo umuntu wese yibera mu buzima bwiwe grand frère arapanze ndapanze abona ko umenga yaraduhungishije mwararenga uko twari dukuze turavuga ati reka twimuke babona yuko baduhungishije ya mama dasenga je mama bayaritavye Imana ubundi kubera gusenga cyane bava kubimutera gusa abantu basenga baca babibona mwihangane cyane muri rusanga ariko navuga ko arico kibazo kiduhanze nico cyane doza imiryango yabuze duhoza n'ababuze ababuze abagize accident murazi ni mu mpera z'umwaka nukuri turabakunda je mfite ibigambo ndivugira ndakivuga uko kuri uko kiri uko nyene ikirundi ni kirundi gifaransa ni gifaransa cyongeza ni cyongereza ni mu mpora ikirundi rurimi rw'iwacu kavuki nta kosa wavuze nibaza ko atakosa wavuze Starboy bado i December muri entertainment uri kuyibona gute December ntiraba show kirese ko cyo twarabonye show yarimo Daju ishe ya Daju nayo yarimwe bisanga sha Daju yarigaye sha Brarudi yongeraga n'abamenyesha makuru gute naho ariko ubundi sinibaza ko yagaye abamenyesha makuru kubera ko yatanguye kugaya Brarudi gute naho kandi ngumvira muri conference de presse yagaye Brarudi kubera ko Brarudi baba bashaka conference de presse kugira ibinyobwa byabo nibihavugirwa bigaragare bona shima na Daju video yafashe muri show yerekana ko Red Friend of Amstel ntiyagaragaye rega hajya Brarudi niba bari mu kazi nico gituma niba bari mu kazi ko gupushinga baririmba baba bari mu kazi ko gupushinga ibinyobwa byabo ibintu byabo rero Daju kuba taje muri conference de presse twamurindiriye akaza kabonana na Deje agasubira akigira
ku kibuga c'indege yateguriwe n'umufotografe gusa wa Brarudi urumva yego tukavale abajournaliste bakavuga ati abashaka déplacement tubaye déplacement abashaka kuja muri show tubaha ama accès ya ticket ya 30,000 baba journaliste baba 20 umwe na Isaac n'amaherura yavuze urayavuga nyine ibihumbi 200 yena utora 20,000 je wotu mumiti nyigira kwitora content Isaac watoye 20,000 no ali n'abandi nyine batoye 20 n'abandi tarinze kuvuga atarandi avuga ati cenyi heritike yego nyingire muri show sinze kugera ari ngombane n'abantu ngo mu journaliste banyanyi uga nifitiye agatike ndaza kwinjira maze gushika indani kuno nifitiye badge n'abantu banzi gushika ari imbere biraza koro yego gushika muri VIP biraza koro je nitori agatike barandi promote amatike bayizaka amafaranga turaja muri show show aravutura gusa ikintu gihari yego je nama mvuga abarundi nduze turigira ko menga ibintu turabizi nimuzi ikintu rondera ko ubundi bumenye ku bintu ubuzi unshobora kumbwira sound ya Daju yakoresheje ko ari sound twabonye y'uburobe yakoresheje ba Big Fizzo ba Afro ba Mokens uravyumva Melisan ndetse na Vanilla Ice sound y'uburobe original none ntibari kuri stage imwe kumvise kumenga nibikera yego arakano akunda kuvuga Rafoni ko kumvika ako karumvikana vraiment ari na Big Fizzo garageje kuraba icyo gihe cyara sounding neza na Rafro mugabo yandi match byaguma bicikagurika none byapfiriye kandi bari kuri stage abarundi ngo sounding umeze neza abaririmbyi biwacu oya abategura sound yiwacu navyo bazi kubera ko sound bakoresheje abaririmbyi biwacu niyo sound yakoresheje Daju ahubwo Daju agira je kuririmba ya staff yiwe yaragira ategura sound neza sikura na professionnel barabizi woshora kugura ibintu vya sound ukacurokirita abakozi nturabe n'umukozi umwe wigisha sound neza ku buryo sound idashobora gutera kajagari bashi batuma barabuwagize sound ya Daju bakamwegera ati iyi sound wayikonese kandi Daju yatiyaza mu umenye imani burakenewe hagiye umuntu wa sound umuntu wa sound ntago bari umustar cyane kuruta Daju yego ukiyasha kumuntu yagize sound akamuvugisha ati kaka iyi sound iri kwa hivi abaririmbyi bari bahari sound yahaye wewe wafyonze hehe byagenze guterega n'utuntu bafyonda hari abagaparametra bakagirana yego mugabe ingorane tuko bajuaji tunajifanya kama tunajua wakati hatujui sound abaririmbyi bacu bakoresheje niyo Daju yakoresheje ahubwo kwa Daju bashoboye kuyigira kuyiregera ku buryo ijwi risohoka neza rero abarundi bababaye baravuga ati ivy'iwacu byari bibishe no ivy'iwacu bibiha kubera ko abakora sound yiwacu biwacu sound vraiment ntago baba babizi yego ariko nk'ubu usanga mu Burundi dufise umuntu azi kuregera sound mu gasanga ku kazi ntakafise bako narabonye mu Burundi niho ahantu hambere batanga ikiraka biciye ku kimenyane abaririmbyi bazi guperform Emerson warabonye ukuntu ya performize neza muri rya show mugari mu bantu barira ko babura show muririmbyi nkujya ntiyarakwiye kubura show ntiyarakwiye kubura show indirimbo ni hit yego G1 ya show ntiyarakwiye kubura ushobora gufata umuririmbyi nka Mokenzi Friend of Amstel Igozi yarimwo ibujumbura yarimwo yari none batangiye ibiki kugira abantu nkayo mashow misiyo ati rero ngo hakora gatumba Chendi bazarakora akantu hato baragatumba akantu katagende none nagahiga Starboy mu Burundi dufise abaririmbyi benshi bato Musoni n'abaririmbyi beza yego eka tuvuge na Dramati muri Friend of Amstel Dramati nta show ndende yaronse mbwana wene baramushigikiye sivyo ariko rero abaririmbyi muri Friend of Amstel bironkye agasho kamwe ba Rubini ba D1 ba Rinoji kandi abaririmbyi Rinoji arafise uduhiti yari kuronka ni buri show zitatu ni Mokenza atembera Ingozi Gitega na kandi ibintu byo muri Brarudi usanga bafise abaririmbyi biwawe sinzi ko abaha igice bakacemera sinzi ko amahera baha umuntu arondera ibiraka hari habaja ko ntibahuze kubera ko umuntu wese arondera show ni vya bindi vyashika kwa Kidumu yumvira umuntu arafasha indege agiye muri Kenya kuraba Kidumu akamukubita inoti miliyoni 5 none ivyo vyose vyagirizwa Brarudi vyagirizwa je nibaza Brarudi kwitanga amahera ga umuntu ajeje kurondera iki abaririmbyi aba artiste umuntu ajeje kurondera abaririmbyi aba artiste abifisemo uruhara none sinico coba carabaye kugira press conference ntibe kandi Brarudi yari ikeneye Daju yarababwiye ngo basubize amahera yabareka mu bisanzwe show yari kubitariki 9 iki bitariki 8 Daju yarababwiye je itariki 9 muri Maroc mfise lancement officiel y'indirimbo zanje ego rero itariki 9 je n'umushora kumbona ngaho ego mcanga muvuga ndabasubize miliyoni
desairo ni desamire eho iyumvira ayo ni miliyoni amajana 9 desamire eho iyumvira izo miliyoni z'amadevize zivuye ngaha ndakesera mu Burundi namahera menshi cyane ndavuze ati genda basubiza ubuhera bwanyu je siza nigire mu vyi wanje Braludi ravuga ati abarundi turabasigurira iki koko Mukaraza numvise ko bateranije amafaranga yabatanze 400 miliyo n'abatanze 5 hagati ya Sioni na Braludi kugira bayakwize kubera ko ndagize show zibiri show yo muri Mese niyo muri Zayan iyo bise VIP muri Zayan so bisigura iki rero turacari ku cha Braludi organisation yayo ukuntu ibintu byagiye organisation nukuri kwimana Braludi ntiyahomvye nko kumwakweze bazanye timaya intebe zari vide mugadaje bakongomani bose bo mu bwiza yose babasuma bibujumbura iyo baja mu bwiza bari ku ibintu bagagesa kubera abakongomani bo mu bwiza bose bari bimukiye muri Mercedes office show yari yuzuyemwe abantu abarundi abakongomani vraiment show yari full vraiment kandi na Fizo bariko bararirimba n'abarundi bose vraiment byari biryoshe abarundi nabura bazi ku banyamahanga organisation ya Braludi vraiment yari imeze neza kiretse ko ikintu nogarukako ikintu cyaba Runtown DJs Runtown DJs n'abantu bafise ibintu byo gukumira abaririmbye ugasanga barafise abaririmbye bavuza atari dramatic atari December atari Mokenzi kandi ico kintu wama wakivuze nama nakivuze kandi si jewe gusa no biriko bipfira aho bipfira kandi abantu batoba bakwiye kuduhemukira nibo baduhemukira Zenobiro sinumva ngo umunyakayanza ntavuza Rinoji ntavuza D1 basashigikira impano ziwawe nibazi none ryaterambere ry'umuziki twirirwa dusemerera ndundi byova rizova ariko arakora ibintu ashiramwe amahera kugira ejo azayinjize ugasanga aho yararindiye ko ayinjiza ntibariko barayinjiza ebana bivugiriza zira zo hanze nabantu ngwerega muta ugasanga Philbite akubisemo bya biririmbo vyiwaje imbere mengana urukato Uko dushira mu ndirimbo ziwawe gute hari habaririmbyi bakoze imiziki ryoshe ushaka kutwumvisha indirimbo ziwawe gute ko ziryoshe ngo mengo niki ugasanga mengana ngwerega mutama rumva namazina abariko arivuga amazina ngo rukato diwana so indirimbo sitaki Dramatic afise indirimbo ziryoshe vuzi mwimeza urazimana ko biryoshe kuvuza abantu bose ushugira confiance rega ku bantu bose neza cyane bara ko uno munsi hari umuntu ushobora kuburi kuracinyeze cyo kazomurondera Bruce Melody mu Rwanda akiza baramwanka ariko yari umwana afise talent ariko ubu baratuje bavuza ati no muntu azoguma dusunika none bigende gute reka tumushigikire none ubu ubonye bigenda gute ubu Bruce Melody mu Rwanda ni number 1 nta muntu ariko arakora kumurusha mu Rwanda Bruce Melody ni number 1 kabisa nubwo hari tara bisigura iki rero iterambere mu muziki wacu ni ryahaba bizotuma n'abantu bafise impano zishasha banyaruka kumenyekana mu Rwanda kwera bateye imbere mu muziki impano shashira nyaruka kugaragara muga twebwe turafise impano shasha hariho ngo Epiday Winner ari indirimbo yasohoye iryoshe usanga ari indirimbo ziryoha kuri twebwe atavangura dufise tuko mu muziki tukavuga ati attention no muziki uraryoshe ugasanga ba bantu botuma muziki ugera kure nibo bariko barakasa bonona ibintu yego biragoye muto nukuvuga biragoye Starboy mwino misi turiko tugwana n'urugamba rukomeye cyane cyane nk'abajournaliste mu madomene atandukanye ubere ndo mu journaliste mu vlogere byose mu madomene atandukanye nayo narimvuze turiko turagwana n'urugamba rukomeye bamwe ngo iterambere ry'umuziki abandi bagashaka kusubiza inyuma none ubona bizoherera hehe kubgawe solution biyahe bijya bintu bavuga ati ngo abarundi ntirudukunde ivyiwacu yego urya n'umunyagitega ntakunda abanyagitega biwabo nivyo nasanze umunyakayanza ntakunda abanyakayanza biwabo ngo nta muntu ziyemegwa havu umunyakayanza areke kuvuza abanyakayanza we umva ivyo bibaho ushisi Bujumbura ushaka kugira uwi Bujumbura ha gushigikira umwana we wanyu ugatonga yego tubanze dukunda ivyiwacu rero tubanze dukunda ivyiwacu dushigikirane Turazi igituma ntashobora kwa nka gushigikira umuntu yego je YouTube si intunze nta mafaranga yahatari tuyikurako n'amafaranga make cyane ini wacu biracagoranye cyane rero ndiyumvira ati none gashaho ndeke kugushigikira amabimarira iki nina gushigikira ugazotera imbere ngere uzonanyibuka ko nagufashe kandi ni palmarès yanje ni palmarès birimo muri CV yiwanje kumva yuko wewe washigikiwe na jewe biraryoshe mani dushigikirane kubera ko
mu Burundi no hano nabonye ushobora gukora hari umukobwa yigeze kunyandikira arambwira ati wari umuntu wo mu Rwanda ngo nabonye ngo agwaye ngo shaka gufasha ukuri gufasha si bigufasha umunyarwanda uri Murundi mugabo hakaba hari ikiganiro ari mpekeye kumwa cyo gufasha mugacu Murundi wacu ntamufashe arinde kumbaza ukuna amahera ashika mu Rwanda mugabo mu Murundi wacu byamugoye mu Rwanda barafise ukuntu bashigikira abantu babagwaye bakabavuza ibintu bikagenda neza ariko siko bimeze mu Burundi Burundi umuntu arashobora kukikawusha kubona kandi biranagwiriye mwino minsi biranagwiriye biranagwiriye numenye yuko uwo muntu nimba no munsi ari hasi ejo kandi bibira akabana ejo ari karakura umuntu uri kurasabwa ikintu umuntu atishoboye muhereze igicuma ndabikubwiye n'igiki je kenshi ntanze ibihumbi 10 ndakunda kugira chance ejo naratanze hari umuntu nahaye ryari ibihumbi 2 no musi nakendo umuntu ampa 40,000 wow bisigura yuko rero unashobora gutanga uno munsi hagara n'iminsi 3 ugasanga uraronsa yandi nukuri muzogerageze utange urabe kutazobona inyungu y'impamvu watanze nuronka nuvuga ngo ari kuronka uronse uzovuga ati ni chance kubera ko nanje natanze wow tujye gutanga ni vyiza ego reka twige gukundana ni vyiza twige urukundo tuzokundana twese twavuze ibitandukanye amahera ubundi arahera nico bituma bayisa amahera ego mahera arahera ariko abantu tugasigara neza nakora mariage nkababwira ati nimuntereje Starboy nkore mariage kandi jewe mbe mariage yawe ni ryaje enzo babwira muntere 2024 jenzo rongo urazi ko ibintu bitavaho biguma kandi je mfite sherisha ndi muri ba bantu orokino wakunze kuvuga ngingegera je sindi ingegera oya ndafite umuntu dukundana nkunda je sindi ku isoko oya je sinaje gukora ibi kugira ndondera umugore oya uburi busy di busy na madame je umusheri wanje ndamwita madame kubera ko ashobora kunyica canka akangira muzima wow none ko ndakwisanzura ko nagasuma mu gikombe simba ko urumva byanye ni mufise umugore umugore wawe n'ubuzima bwawe ni mufise umugabo n'ubuzima bwawe kubera ko umuntu nkuwo uramwisanzura ko ari hano turatusha tugacinya ati cyanyama ntayonje bapfa bamasumu mugabo umugore wantu ushobora kumubwira ngo singi ivyo mpaye atuma kuruga muga wabiri bisigura yuko rero burya anye uri umuhungu uvuze ati uri umugore wanje burya n'umugore abakwiye kubaha kuba umwita umugore wiwe kandi n'umugore kuba avuga ko uri umugabo wiwe ico kintu ukwiye kucuba kuko uri umugore umugabo wamucagwe mukura mu misore yuzuye kuri ino si yose uratora umuntu umwe naho uri umugabo watoye umukobwa ku bakobwa beza bari kuri ino si yose ariko utora umukobwa umwe kandi yaba urukundo yabagubakiye kubwiza apparence y'umuntu kuno tumubona asa hari abantu baba barasaziye none baziye abo barabisura hari abantu batotwago turatwa dusura dusongo tugavuga ati bajya niwe dukeneye ubundi rero urukundo nyago n'urukundo umutima rugutwara ukavuga ati bya muntu ndamukunda ndamwiyumvamwe cyangwa urukundo yaba baraba amahera hari abakobwa batorongo none ko hari abakobwa bajana hari amahera udafise amahera ntiworongo kandi umuhungu utagira amahera ntiworongo ariko no munsi urumuhungu utagira amahera urarongora ugasanga urabayeho urukundo ntirutoranye amahera ukarongorwa amahera akaba menshi rero yaba barabisura naje sinzi ko noronka uwundi none sinzi ko noronka uwo nkunda karaba akosa neza mu maso ariko ku mutima ashobora kuba nifitiye umutima mwiza ashobora kuba bifitiye umutima mwiza tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu nta kibazo papa byo twavuze turavuze bikwiye abarire ubundi tuba turi muri show tuba turi kuganira ni nkuko dufite abo twigishije ya kandi nizera ko ari nabo benshi niki kintu warushaka ko ndakubaza nta kubajije je ikintu nari mfoza ko wombaza nta utambajije kubwira abantu nyene tukakibemeza hari gihe ushobora gukundana n'umuntu sha babibajije umuntu n'umuntu byabaye ko ndababara umukobwa yari afite amafaranga mungu nta mahera ya danje yari afite mugabo yari yibeshejeho vraiment nani kintu yamuha umukobwa mugabo baca bagiriza umuhungu ati ebana ariko arashaka ko bamuhonga none uvuze yuko umuhungu ashaka ko bamuhonga kubera umukobwa afise amafaranga mugihe nawe umuhungu afise amafaranga umukobwa atayafise muca muvyita gute erega ibintu biratandukanye umukobwa ashaka ko afise amahera cyangwa umuhungu ntayagire cyangwa umuhungu akayagira umukobwa akayagira ni fondation y'ubuzima wowe ushaka ko uri umukobwa tuba dukundana ukaba ufise amafaranga ukabumbereye fondation y'ubuzima ayo mafaranga ntuyama ayo mafaranga yatushobora kuyakoramwo projet ikaciba fondation y'ubuzima bwanje nanje ndi umuhungu mfise amafaranga ashobora kuba afise amahera amafaranga yanje akabamwo fondation y'ubuzima bwawe
aya mafaranga yanje ukayakoramwo projet ubundi nta muntu byo kuvuga ngo ujya ngo baramuhonga ngo ibiki umuhungu ashobora kugira amahera cyangwa umukobwa ntayagire cyangwa umukobwa akayagira umuhungu ntayagire point uko bimeze mu buzima ni condition z'ubuzima kandi utopfa warakuye kandi nta bagabo baronkera rimwe oho babasema kandi jewe nta muntu ujya kugira ngo mfise ibigenda n'ibiguruka oya ndabayeho vraiment urabayeho kandi ukuri kose genda kenye ariko sinkenye umutima mwiza umutima mwiza ndawufise umutima urawufise kubera ko je ndabizo ariko icyonzi amafaranga vraiment ndayakenye mu bantu bo gushingira intahe ndimo amafaranga nta kibazo mfise uti gute burya basiyoni se n'usozera hari abantu bafise amahera bakuze babona basiyoni bafise amahera kandi batari bazi yuko bazoronka amahera kuruta siyoni yego ni waho umuntu wabonye yatunze dufate yavutse atunze arinda apfa atunze ari mu byo yirondereye ni wa muntu mu byo yirondera uvuga ati nimba wavukiye ahantu mu bantu bakenye urashobora gukura nta muntu urabona mu mwaka umwe ababaye mutunze urya muntu yagiye mu kuzimu oro ntiyagiye mu kuzimu Imana igihe cyo kumuhereza cyageze iramuhaye ngo yagiye mu kuzimu mu Burundi je nibaza yuko ata 5% y'abantu baja mu kuzimu dufise ako kantu rakavuze impamvu ciye ntwenga kandi ikindi naco bandanya impamvu ciye ntwenga mu mwaka umwe uteye imbere mu Burundi bacatangwa no kuvuga ibintu ngo mu nzu ngo arara ku kirago kandi agira mu ngo ari ibintu ngo arabona ko bitandukanye n'ivy'abandi ngo niyo mpamvu adafasha biwabo uri umuntu niko buzima yarabayemwo Imana iguhaye iraguha kandi kwasira kwaka nico gituma umuntu atunze kenshi Imana imwatsira mwanka kapfa nyene umenga nta mahera yigeze ngo mu mwaka umwe yagira no mundi umwe arashobora kuronka diri igatuma wubaka inzu imodoka ukabaho neza ugasinya kontra y'imyaka myinshi bakaguhide ni kubera ko wasinye kontra y'imyaka myinshi ukabaho rero abantu bakora mu mabanki rega mu mabanki se kuvuga ngo bahembwa amahera menshi nuko babaha credit gatuma wubaka inzu urazi kuba mu nzu yawe ngahe Bujumbura ubukaze rega ngaha twebwe tunyonyegwa n'amahera amahera turiho amazi mu gupanga yatwica ubundi yaba twaba mu mazi wacu tuba turabatunzi bakomeye cyane ugasanga umuntu aratunza araronsa amahera cyanye ngo yakiye mu kuzimu none bisigura ico no musi washobora kuba atamahera ufise cyuka yaroba byose ni buke ni condition z'ubuzima mw'abantu ni step by step ni intambwe ku yindi reka ndagushimira cyane Starboy thank you so much wagize neza kumpumwana namwe mwagize neza kumpamagara ubundi abantu baraba kino kiganiro mani baheza gihe turavuze kurikirana na Star TV ende umuntu nivugira cyane turavuze umuntu nivugira cyane kandi ndi umuntu jewe ntigera nitaho ibyo abantu bavuga kandi ikintu naco kuri ino si nta muntu atavugwa vugwa neza kandi akongera akavugwa nabi niwumva bakuvuga uzovuga ati je ndakazi niwumva batakuvuga uzocumenya ko haragahazi nubona batagutongoza uri umukobwa cumenya ko bana wewe bana ibintu ntibigenda neza ivyuma vyo bidakora neza cyangwa ugasanga nyene hari ikibuze numuri umugabo ukabona umugore wawe bamutongoza ugataha umugore wanje arakazi niba atamutongoza uvuga ati hari agahazi urazi mu rugo rw'umurozi nta bantu batemberayo cyane kubera iki haragahaze rero nuburi umugabo ukabona umugore wawe bamutongoza utamufuhira ahubwo uvuga ati respect mwigishe kugukunda we kuburyo atazoguca inyuma ubundi buri muntu wese aratongozwa nubwo bura n'umunyokora afise 50 baramutongoza abahari abatama barondera batamakazi abatamakazi barondera imisore ariho n'imisore irondera abakecu neza ivyo biriho buri muntu wese avugwa nabi akavugwa neza ahubwo je umvuze ndakuvuga ati ndakugira ati je undi nzu mvuga nuko nkazi nta muntu avuga arego waruta ego vuga ukuruta ari uvugwa nabi akavugwa neza kandi kuvugwa ni condition z'ubuzima utavuzwe haba haragahaze mu buzima bwawe reka nshimire Starboy nshimire n'ikinyamakuru asanzwe akoreraho kandi anarongoye Star TV n'abafana ba Star TV n'abafana ba Buja Town TV muri rusangi mwebwe mwese abarundi aho muherereye reka ndabashimira abaza gufata umwanya wo kuri kiganiro kandi abashimire kandi nababwira ciao ciao bye